ncumbagira naringiye kurondera amahoro arakenewe. Aho karirimbo kari kavumye mu myaka yahera ariko ubu ntako nkicumva. Uno munsi rero bantu b'Imana ndagomba ko tuvugana ku bintu bimwe bimwe abantu barashobora kukwihenda ko, ariko kugira ngo umenye umuntu neza umenye intahe yiwe, ukamenya icyatumye afata ingingo yo gukora ibyo ariko arakora. Kuko umuntu wese abaho ukujanye n'ingingo yafashe. L'homme est le produit de ses décisions. L'homme est le produit de ses pensées. Mu gihe Imana dusoma mu gitabo c'imigani igice ca 23 ku murongo w'indwi riravuga ngo uko umuntu yiyumvira mu mutima wiwe niko ameze. Uno munsi rero ngo batube turaganira ku buzima bwanje, kuko bamwe bagira bati ari Ottawa, abandi bati ari Texas, abandi bati ari Ohio, abandi bati ari mu Burayi, abandi bati ari muri Australia, abandi bati ari muri Afrika. Bo ivyo ntaco bitwaye, ariko n'umunsi ngoma ndababwiza ukuri kose, ngoma ndabereke ubuzima bwanje. Ni vyiza ko twimba tudahishanya ivu. Intahe yanje hari abamaze kuyibona, ariko n'umunsi ndabereka utwo ntari bwabereke. Mu minsi yahera Imana yarandodesheje kubera ibikorwa nariko ndakora, narashoboye kwicarana n'abahambaye, ariko gawampaye inka mu kanyisase birahinduka, nisanga mu buzima bugoye cyane. Ubwo buzima rero nahavuye nsanga bwabaye ishure, bivanye nuko nari narakuze sinarinzi yuko noba mu buzima bwo gutwara umwavu. Aha murabona namwe ko igikorwa cari cashushe, akazi ndakarembeje. Aba bose banje bari abantu batagira niyambere, nanje ndumurisansiye. Umurisansiye yiza amategeko ngaho wampaye inka. Ico gihe rero niga guca bugufi. Ndabwira Imana nti Mana yanje, Mana yanje, aha hantu kumengo ni danje. Ndashika ku rwego guko nanje ndavyemeza mu mutima nti jewe ndaciye bugufi tu. Ico gihe rero ndiko nditwarira iryo yarara, ntakicibuka nuko noba nararose na diplome, ntabona icepfo ni caruguru, kazoza kanje kataboneka neza. Ivyiyumvira ari nanzi ngira nti none gamana wewe wandemeye iki? Igikorwa washiriyeho kwisi ni giki? Heze igihe ndiko ndakora aka kazi, ivyiyumviro ibibazo mu mutwe ari vyinshi, niho naronka umuhamagaro wuko nanje nogira ico ntereye kugira ngo igihugu c'u Burundi cogorore. Igihe naronka uwo muhamagaro rero je sinabitahura bivanye n'ubuzima nari mbayemo. Mwiyumvire uhawe umuhamagaro wo gukora mission nk'iyo, uri mu buzima bwo kwitwarira iyarara, umva wewe wobitahura. Nuko rero naho nari ndose uwo muhamagaro, ubuzima bwabandanije kutoroha. Nategerezwa kurondera udukoresho nzokoresha mbanje kudandaza. Jenda umudandaza akomeye w'ivyamwa. Ingabire ni nyinshi wampaye inka, nabijaniranya vyose. Aha nariko ndafata karasiyo, aha nari nahomvye naguze ivyamwa bidahiye. Aha nariko ndadandaza ata bintu vya mucezo. Ndondera iki? Ndondera kugura udukoresho. Ico gihe nariko ndarondera amafaranga yo kugura kino gitabo mubona. Nuko aha murabona yuko nari nikoreye utuntu ndiko ndatembereza. Aha naho rero natwara imizigo y'abantu bavuye kurangura. Ibi bintu wampaye inka murabona ko atari bike. Ibi bintu ndiko ndabisunika, nararuhaga kubita igisabisho nti Mana yanje, Mana yanje. Duhuye uri kuranyonga umuduga canke ikindi kintu, canke uri kugenda ku maguru, niwe wabisira. Abantu baroha bakanyumvira ikigongwe kuko byaba biremereye cyane. Nkaha mubona aya mapapayi nari mpejeje kuyadugana akadugo gakomeye cyane ngomba ntabuke. Mana yanje, Mana yanje, uzundinde kwibagira. Ibi nabikora kugira ngo ndonke udukoresho tumfasha gukora wa muhamagaro wanje.
umuhamagaro urababaza abantu b'Imana. Imana irarekura amageragezwa agashikira intungane kugira ngo ubudahemuka bwayo bukize kandi bubohore abandi bantu. Aha rero nari ngodotse ibi mubona ngaha, nagerageje gukora isambusa zirananira kugira ngo ndonke ukuntu nshobora kubaho. Aha mubona rero nari nagiye kurangura imisigati, naranguza amafaranga ngahe, nari mfise umutayi wangahe, naranguza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 15 na 20. Aha murabona ko mvuye kurangura. Aha nabashitse icuya n'akantu, hanyuma ngaca ntangura gutegura neza ibidandazwa vyanje kugira ngo nshobore kubidandaza. Mu gihe nabandi ko ndakora ku kazi, naca nsoma na vya bitabo nababwiye ko ako kazi ariko katuma ndonka uburyo buhugura ivyo bitabo. Hari igihe urugendo rw'ubuzima rutoroha wampaye inka. Ico gihe rero naronka umwanya ukwiye wo kurimbura k'ubuzima bwanje. Eka ubuzima abarundi tubayemwo muri rusange. Igihe kimwe rero nduguruka amaso neza, ndabona yuko Satani yatunyaze umunezero twebwe abarundi. Izo ngorane maze kuzihweza, ndavuga nti none ni gute twogaruza umunezero Satani yatunyaze? Ndavuga nti ni gute twohindura ubuzima bwacu tukaba mu buzima bwiza, ubuzima butubereye? Ariko womengo vyasa nibigoye gutahura ukuntu umuntu yibera muri ubu buzima mubona yari kwiyumvira ivyiyumviro nk'ivyo. Yagwenda garutse utarashika ku rugero rwo kuba mu buzima bukomeye bugoye, ntushobora kwiyumvira ivyiyumviro vyo ku rwego rwo hejuru. Voilà, harageze igihe rero mfata umwanya wo kugira ubushakashatsi bwimbitse bw'ukuntu twogaruza uwo munezero Satani yatunyaze. Ibi nabikora ijoro n'umutaga kubera hari cari ku mutima cari kimbabaje. Imvura yaranyagira igasubira ikanyagira igasubira ikanyagira, ariko nkemeza tu. Aho wombaza rero uti none ubwo bushakashatsi bwashikira bene gihugu gute? Abanyagihugu bwabashikira gute? Abanyeshure bwabashikira gute ubwo bushakashatsi gawampaye inka? Ico ni kibazo gihambaye. Ico gihe numva mfise ibintu vyinshi no kwigisha, ariko kaburi ngenera vyigisha, ngasaba abafise aho no kwigishiriza kugira ngo ubwo butumwa bwanje bushikira abantu, ariko bakahanyima. Nca nigira inama yo gukora urubuga rwa YouTube kugira ngo abariko nzokwama nshikiriza ko ivyiyumviro vyanje. Ariko none ko ivyo bisaba amakamera n'ivyuma bihanitse gawampaye inka, ivyo nari kubikurahe? Aha mubona narunguriwe, naciye ntangura gukora ibiraka vy'ubuyedi kugira ngo ngure telefone abariyo nzokoresha mu gukora ivyo bikorwa. Hakuna mchezo bana, kazi ni kazi. Ibintu vy'umujengo mwebwe murabizi. Kazi ni kazi, fanya kazi bana, usijali jasho. Mwe murazi ikintu bita gucanga beto gawampaye inka. Abatabizi ni mwihorere. Aho rero nkora ubwo buzi ndaragwanye, ndaronka agatelefone, ntangura gukoresha urubuga rwa YouTube. Abantu batamadorare yabaye amadorare. Ariko kugira ngo ndonke n'amamega canke internet, nategerezwa gukora ikiraka cukoza imodoka. Ababora ingongwiki, ikintu bita kubora imodoka ngaho. Hakuna mchezo mtama. Mwijoro imodoka rukayirara ko ngaho. Beje ndiko ndavuga igishinwa none. Aha rero urashobora no gukora bakakwima amahera. Aha nta kindi bandiko ndakorera wampaye inka. Bagomba yuko urugendo rw'ishure ry'abarundi bose rugenda neza. Nta kibi na kimwe kuva ku Mana. Mugabe Imana yashobora kureka ibibi n'amageragezwa bikadushikira, ukibona ingene bikoresha mu gukiza no mu kubohora abandi bantu. Muravyumva?
aha murabona yuko akazi kabandanya, umuntu yatose n'imvura n'akantu. Sunika umuzigo ngaho wampaye inka, akadugo ntihagenda katakumenye. Vumbi na yasho ngaho wampaye inka ari ota w'amadolari yarayamaze. Sunika wampaye inka ni danje. Ariko ariyumvira ati mbega basha amamega y'urugendo n'umunsi araboneka. Ubuzima ni bade bahungu. Aha ni muri California wampaye inka. Urashobora koza ihema ringana n'ikirometero bahaguhemba amahera 2. Kuraje wampaye inka. Ndabona yuko vyabaye danje kabisa. Imana ishimwe aho urugendo ruba rubonetse. Murabona ngaha umwigisha ariko arategura icigwa yahumye mu nzu itagira amatara, jide z'ibintu ikoraga basha. Muramubona ko ariko arakorera kwitoshe. Imana irarekura amageragezwa agashikira intungane ngo ubudahemuka bwayo bukize kandi bubohora abandi. Iryo ni ibanga rya mbere twigishwa. Uno munsi twagombye kuvugana ukuri twimba tudahishanya ivu, kugira ngo hoye kugira umuntu yihenda ku wundi. Vyoba ari bibi cyane ndababwiye ngo ndiki atari co ndi. Nk'ubu murabona yuko nitwa umujardinier n'ujya ategura ahantu canke agatemagazo. Nsubire ndabibutse yuko ushobora no kuyitema ntibaguhembe no kuguhemba. Ariko muri vyose urugendo rukabandanya. Tukavugira abarenganijwe ku mishahara. Turi kumwe gabagenzi. Ibanga ry'ububabare niryo rikizisi. C'est le mystère de la souffrance qui sauve le monde. Mubona ngenda ncumbagira naringiye kurondera amahoro arakenewe. Tubabashwa iyo duca mu bintu bidukubita, iyo duca mu bintu biduhuhutisha, hari ikintu Imana ibishaka. Abikorinto ba 2 igice ca mbere ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 6 bavuga ngo itwirura mu marushwa yacu yose. Himuze mwigana n'umunsi numwe mutwenga umuntu ariko arahuhutishwa. Himuze mwigana n'umunsi numwe muvuga nabi umuntu ariko araca mu bihe vy'amarushwa. Ndabingize kubw'imbabazi z'Imana himugere ahantu mudatahura umuntu ariko araca mu bihe bikomeye. Arashobora guca ahantu akankwa. Uwavyawe n'umugore wese arashobora guca ahantu adatahurwa. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. Ça dit, j'ai du mal à imaginer ce truc là. J'ai même pas fini avec les filles. Ububabare bwose bwakiriwe bugaherezwa Imana ni nkuka ikomeye ifise ububasha bukomeye kuri twebwe no ku bandi bantu. Nico gituma twokwirinda gupfisha ubusa ububabare n'amageragezwa bidushikira. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. Ça dit, j'ai du mal à imaginer. Kandi inyuma y'ivyo ushima Imana ko ikugire icizere cyo gushobora kuguha ivyo kugira ngo ubicemo, kuko hari abandi bameze nka wewe ibirikirabona imbere yiwawe uzofasha. Uwakenye azokenura abandi, uwambaye ubusa azokwambika abandi, uwashonje azogaburira abashonje, uwagwaye azotabara abagwaye, uwapfakaye azofasha abapfakazi, uwabaye imfuvyi azogira umutwaro w'izindi mfuvyi. Ukabura intungane ugashikirwa n'ivyago canke amageragezwa, ni wabibamwo mu budahemuka. Hariho umuntu yari kwiyahura acareka kwiyahura kubera wewe. Hariho umuntu yari gukora ikibi acareka kugikora kubera wewe. Hariho umuntu yari yihebuye yari kwihisumu
canke kwirasa aca bireka kubera wewe. Murakurikira? Mwavyumvise? Ibisa umugani ndiko ndabacira ni ivy'ukuri. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce truc là. ivyo ucamwo ni kugira ngo uzogira ico ufashije undi azobicamwo inyuma yawe. Tuyibiruza uko natwe twiruwe n'Imana. Iyo uciye mu bikubabaza, iyo uciye mu bigeragezo, iyo uciye mu bintu binyiganyiza ubuzima bwawe, ntuze gusa ubeho wibaza kubera ikibi ari je ndiko nabicamwo, ariko mugabo kandi inyuma y'ivyo ushima Imana ko ikugire icizere cyo gushobora kuguha ivyo kugira ngo ubicemo, kuko hari abandi bameze nka wewe ibirikirabona imbere y'iwawe uzofasha. Nuko rero aha naho nsanzwe nkorera ibikorwa, aha niho ntegurira urugendo. Ibi nivyo biro vyanje, reka ndabibereke neza. Ndagateremusi kicaye ngaha ntigahara wampaye inka, akayi ndakarose ndakamwa. Ibi rero nivyo biro vyanje nteguriramwo ivyigwa vy'ishure ry'abarundi bose. Iyi niyo laboratoire mazemwo imyaka 8. Aka niko kamatera nduhukirako ndushe, murabona yuko gaciriye hagati. Aha rero hari hava baca biyumvira ngo hiyo dodoma mana yanje. Eka si dodoma. Aka kamatera mubona mu burebure ntigapima imetero imwe n'amasantimetero 20. Mu bwaguke naho nta metero iriyo. Aka niko kamatera rero mbayeko imyaka 8. Iyi niyo biro maze imyaka 8 nkoreramwo itarimwo n'amatara. Aha ni habuza bitwengera bati none iyo biro itarimwo na klimatizere ntibemwo n'amatara umva ari biro nki. Aha murabona ko n'itafari ryiviriyeko. Aha rero inkuru yahuta yiziga mana yanje nariko ndugurura umuryango itafari riva hejuru ngo puku mu mutwe. Ndavuga nti noneho ubwanje burashitse mana yanje. Murumva rero ntivyoroshe. Aha mwene ibi biro usanga bifise amarisi kakomeye wampaye inka. Nuko wampaye inka bimeze. N'impuzu nifitiye n'izi mubona ngaha. Ipantaro 2 n'udushati tungahe. Ndafise n'agashati kera ngaho sinzi ko mukabona musi. Uru rukoti nago rurerure mubona nugo nambara mu gukora akazi mwijoro. Akazi nkora mwijoro ndakihoreye, ariko ndazi ko hari haba bakamenya. Ndazi ko hari abantu bamwe ariko bariyumvira bati none gabasha wa mwigisha nta na garderobe afise. Bati yarakopotse nawe nyene. Ni karavati narataye ntazo nkicambara. Wo kwambara ikaravati waratose. Mwahora mubona ibintu vy'inyuma yanje vyiza ndiko ndavuga. Ntimumenye yuko mba nashize igitambara kuri vya biro vyanje hanyuma ngaca ntangura kuvuga. Vyose ndiko ndabibereka kugira ngo ntihagire nuwosubira kunyihendako. Nuko rero maze kwihweza ubwo buzima bwose nasanze Satani yaratunyaze umunezero twebwe abarundi. Maze kubica hirya no hino nasanze abarundi batari bake batuntuye. Abantu baratuntuye. None twoguma dutuntuye ga yemwe. Rero ndibaza yuko nabisiguye bikwiye. Ndavuga nti nimba mbayeho mu buzima nk'ubu, hariho abandi barundi benshi babayeho nk'uku, mbere babayeho no mu buzima bubi busumba ubu. Abari mu buzima bwiza Imana ishimwe cane, ariko ndibaza ko ari bake. Kubw'ivyo bibazo vyinshi rero biduhanamiye, aho mvuze uko ndizera ko hariho abatahuye ico mvuze. Mu gihe nanje maze imyaka 8 nicaye muri iyi laboratoire, ata kindi kintu niyumvira ukuntu twogaruza umunezero Satani yatunyaze, ni muri iyo ntumbero nipfuje gutumira abarundi mwese kugira ngo muzokumvirize mwese ukuntu twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Ndizera ntakekeranya ko ibibazo bihanze Uburundi bigiye gutorerwa umuti.
nciye bugufi cyane rero mu kubatumira mwese kugira ngo muze mwitabe isango ry'itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri. Ntibibatangaze rero kuko n'abandi baragerageje gutanga inyishu zabo uko bashoboye naho atacavuyemo. La cohésion nationale, c'est rassembler tout le monde. Il faut que ce concept soit vraiment transmis dans la réalité de vie de tous les jours. Mu bantu ba mbere notangura gutumira ni nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi na leta yiwe, atwumvirize wampaye inka n'abandi yarabumvirije. Ndatumiye abanyeshuri bo mw'ishure ry'abarundi bose mu bisata bitandukanye, abafonkisiyoneri, abikorera utwabo, abarimye, aborozi, abadandaza, abanyeshure biga mu makaminuza, abanyeshure biga mu masogondere. Aha ndavuze urwaruka rwose mu majambo make. Abasirikare, abapolisi, abakozi b'Imana, abatavuga rumwe na leta, abadaharanira inyungu za politike, abamenyesha makuru canke abari mu migambwe itandukanye, abahunze, abari mu mahanga, abari mu gihugu n'abatari mu gihugu. Mwese ndabatumiye kuri iryo sango. Dutanze ukwezi kose kugira ngo mwitegure bihagije. Murondere utumega, ico gihe muzobe mufise utumega dukwiye, murondere agacanwa, ndazi yuko umucanwa hari igihe ubura. Murondere umwanya ukwiye, ntihazogira umuntu avuga ngo je nari busy, nari mu bikorwa, sinavyumvise. Ubu butumire mu buronse umurundi wese. Utagira telefone azoba ari ruhande y'abafise telefone. Uri ahatari amarezo azokwigore arondera hari amarezo. Twifuza ko iryo sango ryogera umurundi wese, n'uwuri iy'ijuru riherera yoba yaronse ubu butumwa. Bibiliya ivuga ngo abantu bazomenya ukuri, ngo kandi ukuri kuzobaha ukwidegemvya. Izera ntakekeranye 100% kukuri ariko kuzokiza Uburundi. Rero abarundi mwese nimwe muzoba muri jiri, nimwe muzoba mufise ikaramu itukura, mukosore. Ninabesha muze mugire muti wangu uraduhenze, subira muri laboratwaresha. Ariko kandi muzonkosoraho nihendeye. No mu gusoma igitabo mu gihe wakoze bitari ivyo baragukosora bahubwira bate mugabo genda usubiremwo ugaca usubira kurondeza. Ariko kandi ndafise ivyizigiro vyinshi ko bizogenda neza. Imyaka 8 nicaye muri laboratoire bahungusimike ntimuzonteme. Igisabo rero ndipfuza ko dufashanya gutanga kino gikorwa canke gusabikanya n'abandi ubu butumwa kugira ngo bushobore gushikira umurundi wese vyoroshe. Na kare turi kumwe twese ataburyarya birashoboka. Uri kuri Facebook gira ku kabuto ka partage bushobore gushikira abagenzi bawe bose. Nico gikorwa tugusavye. Twifuza ko niburi haba kuri Facebook canke kuri YouTube iryo sango rigera dukurikiranwa n'abantu benshi bashoboka. Utarashika mw'ishure ry'abarundi bose mu muhe link, ico gihe kizoshike ari yari. Ibibazo vy'Uburundi ntibishobora kuba akananira abahinga. Ivyo ntibishoboka. Ahari ngorane habwirizwa kubaho n'inyishu. Nuko nyene bimeze. Urugendo none mwahora mwibaza ko ruganahe? Rwagana ku nyishu y'ibibazo. Aha turafise iyo twerekeza wampaye inka. Imana yo mwijuru nibampezagirire mwese, reka twibananirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose turamwinginze ashike mw'ishure ry'abarundi bose twifatanirize urugendo.